muracumva radiyo ijwi rya amerika isaminanire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. radiyo ijwi rya amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. kuri mikoro muri kumwe na umwamutanga ishaka, tuvugira mu burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. mu rwanda mudukurikiranira kuri fm 104 n'ibice bitatu. ikaze muri aya makuru yo kuri uno mwanya. leta y'u Burundi iremeza ko atawe uzi irengero rya Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari ministre w'intebe y'ico gihugu. kuri nuko parquet general de la République ifise ivyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza. Bafise iyo batanga raporo ko je parquet general ntimpa raporo, n'ivyo bamurondera ko je ntavyo barambwira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Uyu ni Martin Nteretse, umushikiranganje w'umutekano mu Burundi. Mu Rwanda bamwe mu bayobozi bakuru b'ishengero Anglikane bitandukanyije na Justin Welby, ari episkope wa diocese ya Canterbury mu Bwongereza. Ugutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno musi wa gatatu mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Sudan, Khartoum. Ugutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno musi wa gatatu mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Sudan, Khartoum, ku musi ugira gatanu. Ni nyuma y'uko agahengwe hagati y'impande zitana mu mitwe gasambutse. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi. Ugwamo rw'inkoho n'amabombe gwumvikanye ku mugwa mukuru Khartoum. Ababa muri ico gisagara batangaje ko gutana mu mitwe gukomeye hagati y'igisirikare ca leta n'inteko ziyonkoye kuri leta kwabereye hafi y'icicaro gikuru c'igisirikare mu gice kiri hagati ku mugwa mukuru Khartoum. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa Agence France Presse AFP ryatangaje ko abagwanyi biyonkoye kuri leta bari mu modoka z'igisirikare n'amakamyo bakwiragiye mu mabarabara yo mu mugwa mukuru Khartoum, mu gihe indege z'ingwano z'igisirikare ca leta zariko zizunguruka hejuru y'ico gisagara aho zarasa mu bibanza vy'abagwanyi biyongoye kuri leta. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baba ku mugwa mukuru Khartoum batanguye guhunga ico gisagara inyuma y'uko binyegeje mu mazu yabo mu kiringo c'imisi itari mike. Umuyaga nkuba n'amazi vyaraciwe mu bice bitari bike vy'umugwa mukuru kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Abantu batari bake barafise ubwoba bwo kuja hanze kurondera ibifungurwa. Igisirikare ca leta n'abagwanyi biyongoye kuri leta bari bumvikanye ku gahengwe inyuma y'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken avuganye ku telefone na General Abdel Fattah al-Burhan ayoboye igisirikare ca leta na General Mohammed Hamdan Dagalo ayoboye inteko ziyongoye kuri leta. Akamo katewe na Blinken kari kamwe mu katewe n'abatari bake mu makungu gasaba ko amahoro agaruka muri Sudani. Igihugu ca Ukraine cakiriye uyu musi amamisire ya mbere yo mu bwoko bwa Patriot za leta zunze ubumwe za Amerika. Ibindi tubigezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Ibi byose biraturuka ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020. Dominion yaregaga Fox ko yayishebeje ibeshyera imashini zayo zakoreshejwe mu gutora ko arizo zatumye Donald Trump atsindwa nk'uko nawe yabisakuzaga cyane, zibira amajwi Joe Biden. Dominion yasabaga indishi zingana n'amadolari miliyari 1,600,000. Ejo kuwa kabiri mu mujyi wa Wilmington, umucamanza w'urukiko rukuru rwa leta ya Delaware mu burasirazuba bw'igihugu, Fox na Dominion batangaje uko ari batatu ko bumvikanye ko Fox izishyura Dominion amadolari $1,787,500 kugira ngo urubanza rutazabaho. Ajya kungana na 1/4 cy'amadolari miliyari 2,960,000 ivuga ko yinjije mu mwaka ushize mu buryo mbumbe, ni ukuvuga itarakuramo ibindi byose nk'imisoro, inyungu cyangwa se ibindi byose biteganywa n'amategeko. Indi sosiyete y'ikoranabuhanga ry'amatora yitwa Smartmatic irayirega mu rukiko rukuru rw'i New York mu burasirazuba bw'igihugu ko nayo yayishebeje ibeshyera imashini zayo kwibira amajwi Joe Biden mu 2020, bituma rero Donald Trump atsindwa. Irasaba indishyi zingana n'amadolari miliyari 2,700,000. Imashini za Dominion zakoreshejwe mu matora muri leta 28, naho iza Smartmatic zakoreshejwe muri zimwe na zimwe mu zindi leta.
leta zunze ubumwe za amerika uno munsi wa gatatu yasabye turkiya na hungariya kwihutira kwemeza ukwinjira k'ubusuwede mu ishyirahamwe ry'ukwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Turkiya na Hongria vyarazibiye ivyerekeye kwemeza ukwinjira icese k'Ubusuweda muri OTAN mu kiringo c'amezi atari make bivuye ku matati atari make yabaye y'Ubusuweda n'ivyo bihugu bibiri. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yatangaje ko biteguriye kwakira vuba Ubusuweda nk'igihugu kigira ica 32 mw'ishirahamwe OTAN. Yavuze ko biteze ko ivyo biba imbere y'ikoraniro rya OTAN ritegekanijwe mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Lloyd Austin yasavye ibihugu vya Turkiya na Hongria bicuritse na Amerika kwemeza ukwinjira icese k'Ubusuweda muri OTAN mu buryo bwihutirwa bushoboka. Lloyd Austin yabitangaje mu rugendo arimwo mu Busuweda. Yatangaje ko Amerika yongereje igitigiri c'abasirikare bacu mu Busuweda. Yavuze kandi ko bongereje ibitigiri vy'amato n'indege z'ingwano bigendera ico gihugu mu vyerekana kugene babandanya gushigikira bikomeye Ubusuweda. Ubusuweda na Finland vyasavye kwinjira mu ishirahamwe OTAN mu kwezi kwa gatanu mu mwaka urangiye w'2022 hari nyuma yuko Uburusiya buteye Ukraine. Ivyo bihugu bibiri vyavavanuye n'imyaka 200 vyari bimaze ataruhande na rumwe vyegamiye ko mu vya gisirikare. Yamara mu gihe Finland yashoboye kwinjira icese mu ishirahamwe OTAN kw'itariki 4 y'uku kwezi kwa kane, aho yabaye igihugu kigira ica 31 muri iryo shirahamwe, ukwemererwa icese k'Ubusuweda kuracagwanywa n'ibihugu nka Turkiya na Hongria. Mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku site yacu ya internet ni wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Turi no kuri Facebook na Twitter, adresi yacu ni @VOA radio yacu. Mu kanya turaja mu makuru yo mu karere k'ibiga binini vya Afrika. Umushikiranganji yajejwe umutekano mu Burundi aremeza ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni atawe uzi irengero ryiwe. Martin Interetse avuga ko ibiro vy'umushikirizamanza kizigenza wa Republika biriko biramurondera. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Elojuweri Kaneza. Ikiganiro umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yahaye amenyesha makuru cabereye mu biriwe ku murwa mukuru butunzi Bujumbura. Yishura ku bibazo vy'amenyesha makuru yarindirije amasaha abiri yose mu biriwe. Martin Interetse yanse kuvuga mu zindi ndimi, ashima kuvuga mu rurimi rw'ikirundi gusa. Ikibazo cari kiraje ishinga abantu benshi nikijanye n'ikibanza ubu uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yabarizwamwo. Umushikiranganji Interetse yavuze ko atawuzi irengero ryiwe ariko kubutungane buriko buramurondera. Mugabo ukuri nuko Parquet General de la République ifise ivyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza. Nivyo baragize kuri perquisition. Bafise iyo batanga raporo ko je Parquet General ntimpa raporo. Nivyo bamurondera ko je ntavyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Niteretse ajejwe ubushikiranganji bw'umutekano yanagarutse kuifatwa ryavuzwe ry'intwazangabo zibiri zifise ipete rya colonel mu gipolisi. Yatangaje ko Desire Uwamahoro atwara igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE afunzwe akaba ariko arumvirizwa n'ubutungane. Mugabo nta kintu kinini yifuje kubivuga ko amenyesha ko ari dosi kiri mu butungane. Uwamahoro Desire umuseremu cini baza ko ntapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga. Ari uwamusubiriye mu vy'akazi gabo ko vyahuriranye nuko ngo bariko barondera intwazangabo yanco baciye babifataniriza ko mugabo nibaza ko ntavyo barambwira. Urumva dossier iri muri Parquet General de la République iyo bariko barayikorera. Uwamahoro narumvise bavuga yuko bariko baramwumviriza. Kuri uyu wa kabiri hari ikinyamakuru cegereye ubutegetsi citwa Ikiriho candikira mu Burundi canditse kivuga ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere yari afise umugambi wo kuzingamika igihugu akoranye na bimwe mu binyamakuru acafuza igihugu birimwo ivy'abarundi n'ababirigi. Umwe mu banyamakuru bavugwa ni Bob Rugurika, umuyobozi w'ikinyamakuru RPA gikorera mu buhungiro kuva gituriwe n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano z'u Burundi mw'ijoro ryo 13 ukwa gatanu 2015 umunsi haba ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi. Rugurika yakoze amatohoza menshi ku bibazo vy'u Burundi muri aya mezi 8 n'imisi mike aheze Bunyoni yakombowe. Yahaye ijwi rya Amerika umwihwezo ukurikira. Kenshi
ibintu nk'ibi iyo biriko biraba muri CNDD-FDD haba hariho ubundi butumwa bwinyegeje inyuma yavyo. Haheze amezi arenga 8 Perezida Ndayishimiye akuye umushikiranganji we wa mbere arenga iyo Bunyoni, haravuzwe vyinshi, muribuka amajambo Ndayishimiye yagiye arashikiriza aho yagabisha abantu avuga bene ivyo bintu vy'amafaranga. Rero kubona ejo ku munsi wa mbere yararungitse abapolisi n'umutahe ngo wo gusaka ku rugo rwa Bunyoni bavuga ko ngo barondera y'amafaranga menshi hanyuma bakanayabura, mu nyuma bagatwara imbwa tuzi ko zija gusaka ibigwanisho canke urumogi. Ivyo byose rero bikoreka ko hariho ico bigamije. Ku bwanje Perezida Ndayishimiye nibaza ko ariko aragomba gusamaza abantu. Kubwo umunyamakuru yigeze gufungwa kubera amatohoza ku mabi yakorwa mu Burundi yashize ahabona muri kahise, hari ibinyegezwa vyinshi narijya biboneka ko atagahengwe kabonetse ku bibazo vyari vyavuzwe ko biterwa na Bunyoni. Perezida Ndayishimiye yarigeze kuvuga imbere gukura General Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere, yarigeze kuvuga ko ngo hari abajenero bashatse kumutembagaza, ngo bashatse kumukubita kudeta. Ico gihe havugwa arenga iyo Bunyoni n'abandi, mu nyuma arakura abantu, ariko byaragaragaye ko atamuco mwinshi no kuri kwinshi byari birimo, kuko abantu ntibashaka gusenyura inzego z'igihugu, ntibashaka kwica umukuru w'igihugu hanyuma ngo bareke kujya. Bunyoni arashobora kuba ari ngaho i Bujumbura, Bunyoni arashobora kuba ari hagati mu gihugu. Murazi uko bimeze kose igihagararo agifise mu banywanyi b'umugambwe, mu bategetsi, mu gisirikare n'igipolisi. Amakuru yuzuzanya ijuru rya Amerika ryaronse kuva kuri uyu wa kabiri nuko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yoba yahungiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Isakwa ryabaye ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko, ritegetswe n'umushikirizamanza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi. Icarivuyemwo ntikiratangazwa. Ku mutahe yasohoye ku munsi wa mbere yategeka gusaka amazu y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere, umushikirizamanza kizigenza yari yanditse ko yikeka ko hoba hari ibifovya vy'amafaranga muri ayo mazu. Alain Guillaume Bunyoni niwe Murundi wenyene rudende kugera ubu afise ipete rya Commissaire de Police General ringana na General w'ingabo mu gisirikare. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Rakoze leo Juli kanise kuri iyo nkuru. I Kigali mu Rwanda inama ihuje bamwe mu bayobozi bakuru b'itorero ishengero Anglican yatangaje ko bitandukanyije na Justin Welby ari episkope wa diocese ya Canterbury mu Bwongereza. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi. Inama irimo kubera I Kigali yateguwe n'ihuriro ry'abangirikani ku isi rizwi nka GAFCON, bivuze Global Anglican Future Conference. Umuyobozi w'iri huriro umunyamerika Foley Thomas Beach uyobora itorero Anglikani muri Amerika ya ruguru yabwiye abitabiriye inama ko batagifitiye icyizere umuyobozi wabo Justin Welby. Aragira ati iminsi ishize twabonye Bishop wa Canterbury atandukira mu mwimerere w'ibyanditswe byera. Bakangurira abantu kwihana, bakongera kwigisha ijambo ry'Imana, bakareka gusigiriza ibyaha. Turasaba abantu kugarukira Imana, bakimika ubutagatifu, bigisha ukwera kugushyingirwa. Mwicuze mugaruke ku mwimerere w'ibyanditswe byera. N'agahinda kenshi, imitima imenetse, reka mbisubiremo nanone. Birababaje n'umutima umenetse, ntabwo twakomeza kumufata nk'umuyobozi mukuru w'itorero ry'abangirikani. Ni igihe cy'amavugurura ku bangirikani. Muri diocese 44 zigize itorero ry'abangirikani ku isi, 42 zose zitabira inama y'i Kigali. Iyi nama ihuje abagera ku 400 kuko bitangazwa n'itorero Anglikani ryo mu Rwanda. Diocese ya Canterbury ari naho hari icyicaro gikuru cy'itorero ry'abangirikani ku rwego rw'isi ntiyagaragaye muri iyi nama y'i Kigali. Musenyeri Manase Gahima, umwepiskopi wa diocese ya Gahini, ari naho itorero ry'abangirikani ryakuriye, agaragaza ko bifuje ko abangirikani bose bo ku isi bakongera kwibukiranya amahame yo kugendera ku byanditswe byera birinda ubuyobe mu nyigisho zitangwa. Gahima avuga ko bitandukanije n'icyemezo cyafashwe na diocese ya Canterbury cyemeza umubano w'ababana bahuje ibitsina kuko bo basanga kinyuranije n'imyemerere yabo. Twarabyanze, twavuze ko icyo bemeje tutazakigenderaho. Niyo mpamvu twese abahuriye ahangaha tuvuga rumwe, tutemera ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Umwuka mubi ujya kuvuka uyera ku mwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'abangirikani mu Bwongereza riha ikaze mu rusengero abakundana bahuje igitsina mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Abagize iri torero
banasabye imbabazi abatinganyi kubw'igihe kinini rivuga ko ryamaze ribavangura. Canterbury n'abasenyeri bayo bemeza ko abatinganyi nibazajya bava gushyingirana mu mategeko nk'itorero bazajya babaha umugisha. Gusa iri torero ryavuze ko ritazabasezeranya cyangwa ngo bemere abapasiteri kubashaka. Iki cyemezo nicyo cyarakaje cyane itorero Anglikani ryo mu Rwanda ndetse n'ayandi menshi anyuranye yo ku isi yiganjemo yitabiriye inama y'i Kigali. Rukundo Methode, umwepiskopi muri diyosezi ya Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, bagaragaza ko baha agaciro ibyo Bibiliya yigisha kuruta imico y'abantu. Bibiliya n'umuco w'abantu bisa n'ibihora birwana. Iyo rero birwanye dushyira imbaraga cyangwa duha agaciro ibyo birayigisha, kuko biratuyemera nk'ijambo ry'Imana ryahumetswe nayo iradushyikiriza ngo rituyobore. Ubundi twari tuzi ko ibyo birayigisha n'umuco nyarwanda wigisha no kugushyingirwa ari hagati y'umugabo n'umugore, kugira ngo ubashe kuvuka no ku mugabo n'umugore bahuye. Ubu se bagufata bakagushyingira n'uyu mugabo muzabyara iki? Bamwe mu mashyirahamwe y'ababana bahuje ibitsina mu Rwanda ndetse n'abafasha ayo mashyirahamwe bagaragaza ko kuba hari amatorero yamagana aba bana bahuje igitsina binyuranije n'imyemerere isaba abakorera Imana gushyira hamwe. Bwana Karangwa izina twamwise kuko atifuje gutangaza umwirondoro we, agaragaza ko amatorero n'amadini ari yakwiye gutanga ingero mu kutavangura. Icya mbere ni uko mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bidafite amategeko abahana, so rero bakwiye kugira uburenganzira nk'abandi Abanyarwanda bose ku maserivisi yose. Ariko iyo bije mu bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere, hari igihe bumva bisa nk'aho bitumvikana uburyo umuntu witwa wenda ko arigisha ijambo ry'Imana, arabwiriza abantu bazi imbere y'Imana, aregereza abantu Imana n'icyo Imana yamutumye, ariko akagira noneho abasunika yigizayo batabasinavuga nabo, ntibaza mu itorero ryanjye, abantu rero nkibaza ukuntu umuntu uba ko yigisha abantu kumenya Imana, agarura abantu ku Mana, akari nabo basunika ngo bajye kure. Benshi mu bashyigikira aba bana bahuje igitsina bagaragaza ko kubaha akato ari ukubangamira uburenganzira bwa muntu. Kuri Manase Gahima uyobora itorero Anglikani muri diyosezi ya Gahini, agaragaza ko uburenganzira bwa muntu bugira aho butangirira. Agaragaza ko uburenganzira bwose ari ukuri nangwa ari bwiza, nangwa siko bujyanye n'imyigishirize ya Bibiliya. Twebwe ndabivuga nk'umuntu w'Imana, uko umuntu azumva uburenganzira bwe ntabwo azumva ko uburenganzira bwe agomba kunyumvisha ko uburenganzira bwe ariko nanjye ngomba kugenda nk'uko wabitekereza. Inama ihuje abepiskopi b'Abanglikani yatangiye kuri uyu wa mbere, izasozwa kuri uyu wa gatanu. Ni inama ishobora kwemerezwamo uburyo bushya itorero rishobora kuyoborwamo nyuma y'icyemezo cy'itorero ryo mu Bwongereza. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku Cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. radiyo Ijwi ry'Amerika ko karirimbo katwibutsa ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 10 mu masaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo niwe azoteramisha ikiganiro cejo, turi kumwe ku murongo wa telefone aducire ku mayange ico abateguriye ejo. Fidel. Yego Rianne, koze ejo mu kiganiro muri Isanga tuzovuga ku kibazo c'ihindagurika ry'ibihe kibandanya kuvuga ko cyane mu makungu. Abantu bamwe babona ko ikibazo gikomeye cyane makungu atereza guhagurukira byihutirwa mu gihe hari abandi babona ko atari ikibazo nyamukuru kiraje ishinga amakungu. Mara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres mu ikoraniro mpuzamakungu ryerekeye amazi ku isi ryabaye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2023 yasubiye kugabisha amakungu
guhagurukira gikomeye ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe. Bavuga ko atagikozwe ukwiyongera k'ubushuhe rubandanya kwibonekeza ku isi zogira ingaruka zikomeye cyane ku bayibako. Aho niho tuzoshimikira mutumire akaba yitwa Jean Chrysostome Ngehayo, umuhinga mu vyerekeye ibidukikije ari mu gihugu c'Ubusuwisi, azovuga kubwiwe uko abona ikibazo. Urakoze cyane Fidel Nyongabo. Aho rero nejo ku munsi wa kane kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha i Bujumbura mu Burundi, i Kigali mu Rwanda. Amakuru y'iragijwi ry'Amerika arabandanya. Ingabo z'Uburundi ziri mu butumwa mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Kongo zirasaba abanyagihugu b'amoko atandukanye y'abanyekongo gusubira kugenderanira inyuma y'imyaka irenga 5 amwe muri ayo moko adasabana kubera ibibazo vy'intambara. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari i Buvira. Nyuma y'imfu z'abaturage ndetse n'ubujura bw'amatungo byari bimaze gufata intera ikomeye muri grupoma ya Bijombo, ubuyobozi bw'ingabo za Congo FARDC n'ingabo z'u Burundi byaraye bikoranye inama mu Gatanga n'amoko y'abafurero, abanyamurenge, abanyintu n'ababembe mu rwego rwo gushaka uburyo amahoro yakongera kuboneka muri Bijombo. Ubusanzwe muri Bijombo usanga buri bwoko bufite umutwe witwaje ibigwanisho buvuga yuko ushinzwe kuburinda. Iyo habaye imvururu z'ubwicanyi cyangwa ubujura ugasanga byitirirwa ubwoko runaka. Bwana Muzuzi Setonde ni umuyobozi w'ishyirahamwe ritegamiye kuri leta rikorera mu misozi miremire ya Bijombo, yavuze yuko ari intambwe ishimishije kuba abasirikare bakomoka mu Burundi bongeye guhuza abanyamurenge n'andi moko yo muri Bijombo. Ubusanzwe moko ntacyapfa, ahubwo akoresha na bamwe mu banyapolitike bayajyanisha bimika muri grupe mimwe abami babiri ndetse bakaba babizangana mu baturage. Ibyemezo byavuye mu nama nuko twebwe nko mu ruhande rwacu rw'abanyamurenge twababwiye ngo guhera none twaciye ubwiryi. Abafurero nabo bemeye ko batanze amahoro mu banyamurenge. Ni ukuvuga ngo icyo kintu bemeye ko bahanguye ngo isoko abanyamurenge batageragamo uyu munsi bagende bayigeremo, imihana batageragamo cyangwa se uturere batageragamo, bemeye ko bagomba gufungura inzira zose kuva mu Rurambo gahuruka mu Bijombo, kuva mu Bijombo gahuruka mu Mikenke na Minembwe. Uyu muyobozi wa societe civile avuga yuko ingabo z'u Burundi na FARDC bishigikiye imwe mu myanzuro abo baturage bafashe irimo gufungura amasoko n'inzira zari zafunzwe kuva mu mwaka wa 2017. Abasirikare b'u Burundi batwijeje ko bagiye guhagarara hagati kurebera ibyo tuvuye kuvuga kuko bizashirwa mu ngiro, kandi nabo bazadufasha mu buryo bwo gukomeza baherekeza abantu mu nzira zose bashaka gucamo, n'abifuza kugenda, n'abifuza kuragira aho bashaka kuragirira. Nk'ubu mu Gatanga inka kera zamaze kugerayo. Ubu ni ukuvuga ko ari inka z'abafurero ziraragirirwa mu Gatanga, ari inka z'abanyamurenge ubu nyine ziri mu Gatanga. Byiringiro Robert akurikiranira hafi iby'umutekano bibera muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga, avuga yuko ayo moko atuye muri Bijombo ashobora kongera kubana mu mahoro kubera yose amaze kurambirwa n'intambara. Hashize imyaka igera kuri 7 hari intambara hagati y'abanyamurenge, abapfurero n'abanyintu, kandi bakorana n'imitwe mvamahanga. Muri iyo mitwe mvamahanga nyuma yo kwitandukanya nabo babonye kuko nta musaruro wavuyemo mwiza, ndizera kuko kuri ubu nyine kuba bicaranye bakabonana, iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri nuko bamaze kubona igihe kirekire bagize bari mu ntambara, kuba barashigikiwe wenda n'abanyepolitike, ariko abanyepolitike ba Kongo bataragize icyo bahindurira mu kubagarurira gusura kandi kubabanisha. Iyo yoba intambwe ya kabiri yo gutuma hagaragara ko icyizere gihari. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugisha abagarariye ingabo ku ruhande rw'u Burundi na Kongo, ariko ntibyadushobokera. Nyuma y'igihe kigera ku mwaka abasirikare b'u Burundi binjiye muri Kongo gufatikanya na FARDC kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho, bimwe mu bitero byibasiraga imyanya y'abaturage byarahagaze, ndetse izo ngabo zivanaho na za barriere zitemewe n'amategeko muri Bijombo. Twibutse yuko abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi bari muri teritware za Uvira, Fizi na Mwenga batari mu butumwa bw'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ahubwo bari ku bufatanye bwa Kongo n'u Burundi. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira. Nshuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radiyo Ijwi ry'Amerika
yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350, kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku Ijwi ry'Amerika gitambuka kuri radio ku wa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute, cyabafashije iki mu buzima bwanyu? Mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unitangaza ko Ubuhindi buzoba igihugu ca mbere kibamwo abantu benshi kurusha ahandi ku isi mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Ejo mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Ubuhinde n'Ubushinwa bombi hamwe bihariye 1/3 kirenga cy'abatuye isi. Buri gihugu kirengeje abaturage miliyari 1 na miliyoni 400. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ya gatatu kure n'abaturage miliyoni 340. Ubushinwa buracyari ku isonga nk'uko byamye bimeze kuva mu mwaka w'1950. Ariko rero ikigega cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe abaturage FNUAP mu magambo ahinnye kivuga ko bwa mbere na mbere Ubuhinde butangiye gusiga Ubushinwa buzaba buburusha abaturage miliyoni 2,900,000 mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Abaturage b'Ubushinwa batangiye kugabanuka ahanini kubera kubyara abana bakeya n'abajya mu zabukuru benshi kurusha ibindi bihugu by'isi. Ababyeyi bari babujijwe kurenza umwana umwe hashize imyaka 7 gusa Ubushinwa bukuyeho iyi politiki. Nko mu mwaka ushize abaturage b'Ubushinwa bagabanutseho byibura 850. Byari ubwa mbere bibaye muri iyi myaka 60 ishize. Naho Ubuhinde bumaze imyaka irenga 30 bwaragabanyije cyane umubare w'abana bapfa bakiri impinja. Bufite ababyeyi babyara abana benshi kurusha Abashinwa n'abaturage benshi bakiri bato kurusha Ubushinwa. Miliyoni 254 z'Abahinde bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 15 na 24 y'amavuko. Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, ariko mbere yuko turangiza reka tubabwire ingingo nkuru twabashikirije yamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini. Twababwiye ko ikigera mu Rwanda inama ihuje bamwe mu bayobozi bakuru bo b'ishengero Anglikani yatangaje ko bitandukanyije na Justin Welby, umwepiskope wa diocese ya Canterbury mu Bwongereza. Twababwiye kandi yuko ugutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno munsi wa gatatu mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Sudani Khartoum ku munsi ugira gatanu. Ni nyuma y'uko agahengwe hagati y'impande zitana mu mitwe kari kasambutse. Twabwiye kandi yuko umuryango wa ONU utangaza ko Ubuhindi buzoba ari igihugu ca mbere gituwemwo kurusha ibindi guhera ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Twababwiye kandi yuko umushikiranganji ajejwe umutekano mu Burundi yemeza ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni atawuzi irengero ryiwe. Martin Interetse avuga ko ibiro vy'ubushikirizamanza kizigenza bwa Republika buriko buramurondera. Ayandi makuru murashobora kuranka kuri site yacu internet, adresi yacu ni www.akaburungu radio yacu voa.akaburungu.com. Aho ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro. Turashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma, Peter Handley yarari mu buhinga bw'ivyuma nawe nyene. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza.